Yesu w'ibinyoma wetu. Abantu babandanya kwibaza impamvu muri iyi nkuru yitwa Yesu w'ibinyoma. Kugira ngo tuzobitahure, reka je nawe tubandanye dukurikirana iyi nkuru. Muzokoma mukubitwa misi yose maka mwese tuzobisha tubamare. Abona igigongwe kubita Ubuheruka mwarabonye yuko umwami yari afise umugambi wo kurimbura umuryango wetu azovukiramwo. Mwarabonye igitabo kidasanzwe kivuga inkuru ya wetu, eka mwarabonye n'uwagitoye. Mbega vyabandanije gute? ngo wetu kuniki dujambo sijambe ndacyumvise kandi inkuru za wetu ni ndende cyane, ahubwo numva ubwoba bw'ibyo bintu mahoro ubwoba bw'ibintu bizogiye gushika muri uyu minsi, kuko inkuru ziwe ni ndende cyane, ahubwo turanahumiwe. Umugore wanje ijyambere vya mbere byo ngomba gusaba umanzu nyereke ico gitabo zo gukora umushingana icyo ntitwobika reka ndakikwereka. iki gitabo igihe wagitora wari kumwe nawe? Nari jenye. Nta muntu n'umwe igeza kubona? Eka igihe wakizana nta n'umwe igeza abona ko ari ugifise? oya mugabo wanje kunteye ubwoba none nibiki? None urazi ibintu watoye? Igitabo mu ntango tukiva ibwami nakubwiye ngo ibi bintu biteye ubwoba kubona kino gitabo ari wagitoye. Ibya mbere byo aho tuvugira ubu urafise imbanyi. imbanyi mushinga nawe wawe bigenze gute? Uyu muntu ubona ngaho gitabo niwe muntu uzibaruka, niwe muntu azoza kugonya akarenganyo dukorerwa ibwami duhogwa na turi mu miryango y'abarozi. Ni ahantu wasomye havuga ngo uzotora kino gitabo wese azotwara imbanyi. Ngaha nimba wari wagisomye neza, kubera inkuru z'uyu mugabo zari zaravuzwe kuva kera na basokuru, kandi none ngibi byanditswe birashitse mu fasoni wanje. Uyu mwana azoba aje kubumba imitima y'abantu benshi abatemera mpwemu w'ijambo wera. Hari n'abandi bazoba arabamenja bakorera wa mugwanizi mubi shetani, nabo nyene bizogenda neza bagororoke bemera uhoraho kubera umwana ugiye kwibaruka.
kandi uyu mwana twebwe tuzoba nk'abarezi nabwo tuzoba nk'ababyeyi kuko ivuka ryiwe ryo ngaha ku isi rizotera amakenga benshi kandi ridatahuritse iby'uwo mwana ariko tuzobyemera uko nyene kuko n'umwana mpwemu wera tuzoba turungikiye kandi ico gitabo ndiko ndakubwira ibwami bakazora mukabamenya iyi nkuru azoba ari umunsi wacu wo gupfa kuko ibwami harashitse umuntu arababwira inkuru y'uwo muntu kandi uwo muntu azoza yitwa wetu kandi uwo mwana ntakwiye kumenya ko azovukira muri wewe kuko niyo babimenya twese bazotugandagura bufasoni wanje nico gituma ndakubwiye ngo ugumye ibanga urigumye mpaka ikindi naco iki gitabo naho wagitoye tuzohura n'amabi menshi kandi akomeye cyane kubizokurikira ntibizova kuri iki gitabo ahubwo kino gitabo cabaye ikizokwereka inkuru zose uzozuracamo mana ndabyishimiye cyane kuko ibyo wasezeranije umusabyi wawe ubishikanye amahoro ndanezerewe akanyamuneza karamfashe je Mutama Simeon Upfasoni n'akanyamuneza ku muryango wa Simeon naho tugiye kwanka numva amarira ntembye akanyamuneza karanyica Upfasoni wanje ntacyo gira ubwoba uyu mwana uzumugweho mugwe inyuma ingorane zose azogira tuzofunda utanga amaraso kugira ngo mwemu w'ijambo ry'Imana agaragaze kwerekana ubushobozi afise ngaha muri iyi si Mushinga ego byumgiye ego ariko ukamizere ko bizogenda neza yacyo gira ubwoba muvasoni wanje byose ni byiza mama kubijanye n'iki gitabo kigumana kandi ari cyo kizozana amabere y'umwana oya ibindi byatari we nubona ko byatewe n'ingwa Simeon n'ukuri hasigaye mva mu nda imisonga myinshi nimba ari biki nabyumva eriko araremerewe ntabyibona ahubwo umushinga nawe wanje baramubyeyi akabidufashamo kweri kuko ndabona yataye erega ujya mushinga nawe dufashamo ibyasi byo mu ishyamba kandi na jeno byaha ntiyazi gukoresha ntazi kubikoresha ndabizi nyene gusa nabyo byose akoresha nanjye mugabo rero igikuruzi byatsi gikora ijambo ry'Imana kandi Imana iyo wituye ntakinanira sinahaririye Simeon none ibyo byatsi twitwara none njye nimerewe none urasenze Imana ubona ntacyo gufashije
kangahe kamanda usenga Imana kagiye kwishura misi yose none rega Imana kuko zako ibyo warutse mbiriza simewe reka kunyicisha amajambo we nyuma bikunda bindira ibyo byatsi nta kindi mbega utambwiye wafunguye mu gatondo Nimero nabi ikinyumba shaka kuza we nyimba nyine fashugaye ndendera ibyo byatsi hamunzanire cyangwa bikunze ku mugabo ego umwana asuyonje jenyene simewe umwana asuyonje jenyene ndavyibaza inge bose ngene gushu twaci twarujoviko hama ariko ndaza kugaruka se mugabo mahoro abo kwa Simeo mahoro yego meze neza yego ya byatsi wabimaze mbashi byatsi nabimaze ariko none bafata ndabona Imana yarabikoze muri ibo ndari ana idakora ubosha ariko ababanyi ntimwatubariye ngo tumenye kubera akazi kenshi ikamonaje aho ndi ko yego muri baruka ko nanye narishitsa imbere musigari impore sawa yego Mwami wacu gira icyubahiro mwami wacu gira icyubahiro mwami wacu wa mukobwa wo kwa Matiyasi afise imbanyi nini cyane umwanya n'umwanya arashobora kwibaruka Potesho sabye mwami wacu hitana ingabo abafuza bakeye ingabo uwo mukobwa sinkeneye kwa abaho genda bose ukunguture umukobwa ntabeho n'umugabo wiwe n'umwana wiwe bose mwice urabyumva ego nirigi biri mu nda byose mukureho nuko nyene icubahiro tugende genda ego we genda ama nawe tugende